sinshobora gutangara gatoyi mbonye amusoza ariko aratemba mu maso yawe n'utari batembera inyuma burya mu mutima ariko aratemba kandi si wowe gusa n'igihugu cyose Imana ishimwe ariyo tugifise Imana dukwiye guhumura haleluya amina naho bigoye kuvuga ngo amina nibyoroshe kuvuga amina ariko birakenewe kuko Imana yaba ari haleluya na amina mu bihe byose Imana ishimwe rero muri aka kanya mpagaze hano mboneyeho ubwa mbere uhoza igihugu cyacu cy'u Burundi abarundi n'abarundikazi Imana ibahe kwigumya mboneyeho kandi uhoza umutambukanyi banyamicubahiro n'umuryango wiwe w'amaraso Imana ibashobotse guhagarara mu gihe kigoye nk'iki kandi mboneyeho uhoza umugambi abereye imboneza akawuyobora mu bihe bitari byoroshye akawushikana aho wambikize amahanga n'amakungu bose bagakubita inkoro hasi bakawunamira namwe ndabasaba kwigumira Imana ibafate mu mugongo ibashigikire mu gihe nk'iki gitoroshe Imana ishimwe kandi hamwe n'ibyo ni ukuri turahojeje Samuragwa ni ikintu gitoroshe yari data akaba na se twe twari n'abuzukuru bashaka ariko hamwe n'ibyo turacafise Imana izofata amaboko Samuragwa agashikana igihugu aho Imana musengere kuzoshika rero kubw'ibyo turahojeje n'ishengero yatubereye umwigisha yarakorera mu ngeri bitari gito arabigisha gusenga arabigisha ukuntu bo kwitwara arabigisha ingene umuntu yubaha Imana ari wari bakwiye kumwigisha ariko ko yabonye bikomeye n'ibihambaye Imana yakoreye igihugu ikanabimukorera ikabikorera umuryango ikabikorera umugambi arongoye byamusaba kumva ko umuntu wese yomwigisha Imana ishimwe cyane rero tumubize guca ku bihambaye kandi bikomeye si ibyo gusa yarateguye urwaruka benshi muri mwo arabereka umwungu wumwa n'udahuma byagaragaza yuko kurya Imana yamutegura nawe niko yategura igihugu naragira ngo mvuge ni umundi naho bigoye tumukomera amashyi yasimbuye n'umuntu wawe yasimbuye n'umugabo w'abagabo kandi yasimbuye n'imboneza umugore ategura ni ukuri yasimbuye n'imboneza nyamara rero biragoye kwakira ari usuye mu byo yakoze kuvugana yarabaremesha baganiriza ababwira ko batekana hanyuma baravuga ko bamubona bari bafise icyizere ariko rero ku munsi w'Imana uko amasaha atera yigira imbere niko byagaragara ko ingufu ziriko ziragabanuka hanyuma ku munsi wa mbere hageze Imana ica iramuhamagara hano mu gisagara cya Bujumbura abari ngaho mwese murabizi mbere n'itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu bari kumwe kuko niho twasozera igikorwa cyo kwiyamamaza mwarabonye yuko yaturemesheje kandi nimwe mwaragiye murakurikirana mu majambo yagiye aravuga gushika n'umunsi twaje mu masengesho Gitega mwarabona yuko ahimbawe cyane n'ibyo yaranguye kuri nosi mwarabona yuko ahimbawe n'ikivi aho kigeze muribuka ko hari uturi bakunda kuvuga
mambo sawasawa, utuntu twinshi, ariko ico tubwirizwa kuremera ko nuko turavye mu vyanditse nk'uko nyakubahwa Apotre Pastor yabivuze, no mu biri Bibiliya ibi vyarashitse. Yagumye nawe nyene adusigurira ingene Abanyisirayeli bagenze urugendo rurerure. Yavuze Dawidi, yavuze baravuga Mose, ariko twumvise na Joshua. Cantangaje muri ivyo vyose nuko Mose amaze gutunganya ivy'igihugu ciwe, akanerekana samuragwa wiwe atashoboye kuja ku rubanza rw'ukwimika Yosuwa. Bisomye neza murabibona. Hajya rero bavuga bati Uburundi ni nk'ico gihugu c'Abanyisirayeli, birafise aho biva. Yaradukurishije Imana, aranagwana mpaka igiye mu mabwirizwa y'igihugu, mbere ifata ikibanza ca mbere. N'ubu murabona yuko twakoranye tumwibuka, ariko dushize Imana imbere. Abadukurira rero baradusavye ibi bikurikira. Baratubwira bati twarabuze sokuru wacu, ariko rero bagumye abanga mwese, ntimuhave muryama umukondorazosi, ati kuko umwansi arashobora kwikika muri bino bihe, ugasanga ariko arashika no ku mugambi yihaye. Bati turasavye abagumyabanga bose bafatane mu nda, kandi basangire umubabaro n'umuryango n'igihugu cose. Turiko turakurikirana ku marezo sosiyo, hariho abo usanga bariko barasigura ibijanye na runo rupfu. Si vyiza, iki gikorwa cosigurwa n'umuryango, kumbure mbere n'intumwa iserukiye igihugu, kuko uyu si umuntu asanzwe, murazi ko ari sokuru wacu. Tugaca dusaba rero yuko abagumyabanga bagerageza uko bashoboye ivyo bintu bakavyirinda. Ikindi mwarabonye yuko umunyamabanga wa leta akaba n'umuvugizi wayo yamenyesheje ko amabendera yomanurwa, kandi ko igihugu cose cotangura ikigandaro. Turiko turaraba hamwe hamwe, turabona aho bitakurikijwe, bitariko birakurikizwa. Bashobora kuba batabimenye, canke naho bakaba batwawe n'igikumbagumba. Twashaka yuko bikurikizwa, mbere n'amadarapo y'umugambi CNDD-FDD ahamanitse
bakayamanura gushika hagati. Ati kandi naho biri uko, yanabivuze pastori, ati igihugu ntikigiye muri movement zero, kuko tuca dupfa twese. Hariho ibikorwa bibwirizwa kubandanya, kandi ababwiza gutanga akarorero keza ni twebwe nyene. Turabona abagumyabanga muri bino bihe usanga biteze ihindagurika by'ibintu byinshi, ugasanga bariko barayerera hirya no hino, bagaca kugira ngo ndi mu kigandaro, baja kumuraba ku mugoroba ugasanga urwagwa rugeze mu mutwe. None bagumyabanga nababonye mwese ngaha amakuru ya Mosozi, kandi birumvikana tubandanye tuyakora. Iyo ngendo numva ari nziza, nagira ngo ndabasabe tugabanye ico kintu. Hariho abashobora kubavuga ati reka nanjye mo gacupa ko uyu yitavye Imana, ntiduce dufatanya nawe. Nagira ngo ndabasabe mugabanye umuvuduko mwari mufise mu bubare butandukanye. Noneho nabonye n'abajeje intwaro basaba yuko no mu bubare abahora bavuza imiziki ngo bihagarika. Imiziki yovuzwa, imiziki y'Imana nayo indere mu buryo butarenze urugero, n'ahandi tureke kwifata nk'impene zo muci. Ivyo rero ababikora bwa mbere ni twebwe abagumyabanga. Turashobora gukora turi mw'ivyo bihe vy'umubabaro, tugakora akazi neza, tukirinda n'ico cose kizira ku muntu ari mu kigandaro. Ivyo vyose rero murabizi. Nagira ngo nsozere ndabaremesha, ntimusubire ngize iminsi mbona mu WhatsApp abantu bazokurura za constitution, abantu bazokurura ibi na biriya, ugasanga ariko baretera tutamarutika nariya. Ati ivyo nimubireke. Kino gihugu naho soko wacu yagiye yaragisizemwe abagabo, reka abo bagabo rero bakore igikorwa cabo. Noneho baratubwiye baturemesha yuko vuba mugiye kuronka inyishu kutwo tubazo twose mufise. Nabundi ko hariho la Cour constitutionnelle, nabundi ko hariho na leta, nabundi ko hariho amategeko. Bati rero mubirindire mutekanye, kandi numvise baturemesha bavuga bati ni mureme. Twari kugira ubwoba iyo uyu soko wacu abapfiriye mu gicumuro, aryamiye kuboko kw'abagabo. Nabizi neza sinkekeranya, ndavye umwanya wose yatatse atakamba Imana ayisaba ko yoduharira itaduharuriye, ntashobora kuba atarashika kumwe n'abamarayika. Ubu ari kumwe n'abamarayika. Reka rero tureme nivyo kumubura. Muravyibuka turi kumwe mbere twaryoherwa, tumwe twaryoherwa, birababaje, ariko ayo marira ntatuzanire ibindi bicumuro. Urashobora kubona iby'igiciro yakoze. Haleluya. Ibyo nibabifatirako, tukabifatirako, mukabifatirako, abarundi bakabifatirako, hari ahantu tuzoshika, kandi hari bitazodutera ubwoba. Kuko iryamuja kugira iryari ritukura, twebwe tuja gutarodanga ibitabo. Imana ishimwe. Rero nagira mvuge muri kano kanya uzogira gitabo nyene cyo gushaka byanditswe igice ca 34
ugahera kuri ujya murongo wa 5 ukabona gushaka kuri 11. Bibiliya ivuga ngo Mose umusabyi w'Uhoraho amaze gupfa abantu baramurira bamaze iminsi 30 batarya batanywa bagandaye baboroga barira babati mbega bizogenda gute iki cyangwa kigushikiye kimeze gute n'ukuri bakumvira Imana hari ibintu bigoye kwakira uyu nyirishubahiro witwa ngo yabaye mukuru w'igihugu yabaye umubyeyi ko haraciye abakuru b'ibihugu benshi batigeze bashika aho yashitse kandi batigeze bakora ibyo yakoze batakunze igihugu nk'uko yagikunze batakunze Imana nk'uko yabikunze kandi batanwanishije abarundi nk'uko yabikoze. Rero umurebo uravuze icumwibukirako nanjye ndabica ndamwibukirako n'abatari bwaburya nabo bagaca bamwibukirako ariko ico nemeza nuko aya marira ndovise navizwe nawe gusa avizwe n'amahanga yose. Hari n'ibihugu byinshi yabereye imboneza atari Burundi gusa. Haleluya. Rero kubw'ivyo ndabitegera ndavyumva nimushiramanga yagushikama kandi mushiramanga yagushiramana mbere mwarashaka ukwitaba Imana kwa nyir'icubahiro nigutume mucika intege ahubwo mwambare inkomezi. Haleluya. Iki kibabera icirwa kuko wewe mw'Imana yaguhaye yarangije nta kimana ugiye gukora igihugu atakoze. Nico gituma ubona Imana ibaza mwebwe musigane mukwiye gushikama mu wese mu kibanza cyiwe bati mbega nokora iki kugira ngo nanjye nze nsiga amateka nkayiboneza yasize igenzo bagira. Mbega nokora iki kugira ngo nsiga amateka muri direkisiyo ndongoye muri departement ndongoye mbere muri kino gihe n'igico tuma ngaragara nk'intwari umenyekane ku ntemu ya ngiboneza yacu iri muri jewe. Rero ndabipfuriza gushikama muri kino gihe gitoroshe ariko muba abagabo nyabagabo mushikame ubujambo ry'Imana ryabikoze mushiramanga Uhoraho azobana namwe. Murakoze.